kugira telekomunikasiyo mu gihugu cyose zimere neza, turenke karite de service na couverture nationale. Ibyo byose turiko turabikora, turizeye na Starlink izotangura mu kw'icenda niko bitegekanijwe, iriko iritegura. Ni ukuvuga hahandi hose wa mu operateur atahora ashika, Starlink azohashika. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu ejo mwarumvise yuko hariho ivyo yagarutseko. Twese rero no guhindura comportement, tugahindura ingendo, tukamenya ko tubwirizwa kwikubita agashi. Umuntu wese akikubita agashi kugira ngo turabe ko tuzoshika kuri iyo vision. Nkaca nkebura, hariho mu diaspora yavuze ngo avugira muri rusange. Imvugo yo kuvugira muri rusange si nziza. Yavuze ati ngo atwagiriza ko ngo atagikorwa na kimwe dukora ngo tutabanje kurya. Nibaza yuko nimba hoba hariho ababikora si bose. Muryambwa abumwe agatukisha umuryango. Ariko nimba hariho umuntu yakubabaje akakurira utwawe, nukuri urashikira ubutegetsi bukurenganure. Ukurenganure, ureke kujana ishavu uri nini, ureke kuvugira muri rusange. Hanyuma wakuririye utwawe azoheza hamwe, aheza tugusubize. Ikindi nagomba kuvuga, hariho mu diaspora mu mbabare amazina sinagenda yafata, yashikirije ivyerekeye ivy'ama email, ko dukoresha Gmail na Yahoo.fr na no kugira nom de domaine y'amasite web ko bikorwa no mu privé n'ibindi. Nibaza yuko le secteur privé ngaha mu Burundi iremewe gukora. Ntiwohora umuntu ngo nuko wariko akora igikorwa ngo nuko ari mu privé atakosa turamubonako kandi afise ivyangombwa byose yaciye mu mategeko kugira akore ico gikorwa. Gushika ubu turafise iyo societe y'enregistra ivyo vy'amadomaine ngaha mu Burundi iriho, niyo ibikora gushika ubu. Kuba twaba tutararonka ishirahamwe rya leta ribikora, niyo turiko turaje. Twese hamwe tuzofashanya tubishikeko, kandi namwebwe dufashanije bizoshoboka. Iki cyama email naco nyene niko kuko nyene turacakoresha ivyo, kumbure kubera tutararonka ubuhinga bwo kuvyikorera. Ariko kandi ntibibujijwe no gukereya ama email professionnel, byose birashoboka. Rero kaze nico bituma twabahamagaye kugira ngo umwe wese aterere umuganda, yongera atuzanira abahinga. Iyi vision izoshoboka tudafatikanye, kandi iyi vision chaque ministère irafise objectif zayo bazoyibaza ku ma indicateur burajya ama indicateur jana bavuze. Nukuvuga murahawe kaze mu ministère, hariho ama projet menshi turiko turakora n'ayandi akiri yanko turiko turiyumvira kwelabora dans le sens yuko twoshika kuri iyi vision. Murahawe kaze, imiryango iruguruye, kaze mudufashe. Komite yatowe ya diaspora turayikeje, kandi tuyisaba ko imiryango yuguruye muzoze mu bushikiranganji, tuzobakirana ugweze, muze muduterera ivyiyumviro kugira ngo mu bisata bitandukanye, turazi ko mufise ubumenyi butandukanye mu bisata byose. Rero twenyene ntabyo twoshobora, ni muze, turazi ko mufise ama diplome ahanitse canke mubana n'abafise ama diplome ahanitse, mubabwire muti karibu mu gihugu iwacu turafise imigambi yiniyi ngo muze kwinvestisayo.
ibintu biriko biragenda neza. Ubu igihugu ni nyabagendwa. Kare hariho abavuze ko babijemo bwa mbere, none ntimwabonye igihugu ari nyabagendwa ga yemwe? Ariko hariho abagituka bakavuga ko kitagendwa, bakavuga ko kidashoboka. Benshi ko mwaba mwaragisize mu myaka sinzi nk'imyaka 10, none ubu niko kikimeze ga yemwe. Ni ukuvuga ko harabaye intambwe, harabaye akarusho. Nimugende mukivuge neza, mutuvuge neza. Turiko turakora uko dushoboye muri leta kugira turabe ko ibintu byohinduka. Kandi iyo umuntu burya yavunitse yiga gucumbagira. Rero ntituzokwama ducumbagira, twizere ko imbere ari heza. Dufatikanije twese birashoboka. Hanyuma ikindi nagomba kurangiriza ko nukubatuma kuri bene wacu bandi baba diaspora batashoboye kuza, kubera ko twumvise ko mwaje muserukiye benshi. Nimwashika mugagira amanama, muze mubabwire iyi video, mubabwire ko hari byinshi dushaka ko bodufasha mu bisata bitandukanye, haba mu burimyi n'ubworozi, ubudandaji, bya finance, amateise, energie, mine, infrastructure, route n'amatransport n'ibindi, santé, education, eka byose. Nukuri turabasavye ntimuce mugenda mwicare kujya twabonye bijya nishaka mwatweretse yuko namwe mushizeho umushinge kugira ngo muterere muri iyi vision, kubera mwiyemeje mwebwe nyene kuzoterera. Rero byatunezereje cyane yuko hari icyo mwakoze, kandi turazi neza yuko muzobishi. Turashimye cyane rero ku izina rya bagenzanje, turabakengurukiye cyane. Imana ishishikaye kuguma ibahunda imigisha kandi bahamagara meza, kugira ngo mu mwaka uyu nimwagaruka muze musange, mutuzanire experience nyinshi, kandi muze musange natwe hari ibyo twashitseko mu byo twiyemeje muzoza mutweverwa ko namwebwe. Nuko rero sinigwa navuga amajambo menshi, amazi yazimisageze kure, ariko icyo nababwira nuko nkuko bamwe babivuga kuva karabahinga, dushaka ko igihugu coba digitalize, ama service public yose akaba digitalize, tugakorera mu buhinga bwa none kugira ngo tuduze wa mwimbu, dusantralize wa mwimbu, bimwe byahora bicira uruhande bireke gucira uruhande. Turizeye rero yuko iryo hangiro tuzobishikako. Mu bushikiranganji turafise amaproje menshi turiko turakora, ashyigikiwe na banke y'isi yose, Banque Mondiale. Hariho n'izindi zishigikiwe n'abandi, hariho na ca kigega aba operateur bashiramo amahera yo gushiraho kugira telecommunication mu gihugu cyose zimire neza, turenke qualité de service na couverture nationale. Ibyo byose turiko turabikora. Turizeye na Starlink izotangura mu kw'icenda niko bitegekanijwe, iri kiritegura. No kuvuga hahandi hose wa mu operateur atahora ashika, Starlink azohashika. Rero dufatikanye twese, twizere, tuwe kugira agashavu, tuwe gutana kw'imyikomo, ntimuriko murakora iki, ntimuriko murakora iki, ahubwo ingo namwe mujemwo, mwinjire, tuganire, mumenye ibibazo duhura navyo, mumenye ibibazo dufise, mudufashe kubitorera umuti nkuko mwatanguye. Murakoze cyane, Imana ibahezage. Muze mugire urugendo rwiza, vakanse nziza, nimwasubira inyuma muze muturamukiriza imiryango mwasize. Imana ibahe umugisha.